sino nawe ni sawa ariko genda hawo vrema genda shi ndabibona kabisa ubyibone bwose ni hatari baranyikora gukora sport oya ngoma ntangure tuvugane ubu nimwe ndazifise tuvugane turabe ikintu twokora vrema ninjo vrema sawa merci bana bana sawa kwe isi nisakaye n'ukuri nibiri kunzira mani dufashe Mwami Mana yanje y'inkuru mukama yewe namaki muta nibiki turajakaye abayiki ibara riraguye kwa Mungu mutama we mbega bashagenda kivuge ngo ikewe mwami we Mana nizere ko atari byo erega uri mu cumba hariyo telefone ivuze nditaba baca bambwira ngo bariko arabwira wewe ngo mutama Rashid arapfuye yo mutama ariko Mana yanje ngo intore ntiziramba we mbega yemwe Zarina ariko basha abarundi baca imigani bayizi nibo bavuze ngo imbwa nisuma ngo niyisumye nishikana Zarina amakuba yaciye mwo biri ku nzira yamuteye nukuri ironkera umugabo nka Rashidi umugabo ameze neza umutima mwiza umugabo ataca atakorera abantu yadufashije mu bintu byose we Rashidi rero ngo Rashidi arapfuye muta cyo kirura cumva wowe cyo kirandengeye umva mu bwenge umva kitaremereye ndabuze umugenzi kweri umugenzi wo ku mutima Tama we twakuranye twiganye twakoze byose ibyiza byose nibutse ibaze hewa dusanga muri cya gifura tuzanira uduharage n'agaceri twagwabiye twawereye twabuze icyo turya yo ifura ntiramba kurya mutama ntiyoramba Mana wanje we none gayemwe bamerewe nabi mu none Zarina zobaho gutega umutama we wagiye nukuri yararonse umugabo amubungabunga yararonse umugabo amufata neza yararonse umugabo amuhoza amarira biri kunzi yamuririje none ngo yaragiye batamaranye n'imyaka 5 kaye yo bega mwami Mana we ariko rero tubyakire gutyo burya Imana irazi ibyikora twese niyo nzira Imana ivuze ati ngwino ibizi gituma burya Imana irazi ubundi buzima yateguye kandi irazi ikintu ishaka gushika ko burya Imana nta kimana ikorera ubusa na kimwe hajya usanga Rashid avuye mu nzira hari ikindi kintu kigire kibe hari ikintu twe tutazi abana abantu nyene tubona ibiri imbere yacu ariko ibiri kure yacu nabyo tubona hajya Imana irafite icyo yateguye igire yishikire ko yonyene reka tubitega amaso iconzi ico nuko nzi ko Zarina atazopfa nabi ya mugore arazi ubuzima arazi kurondera nawe nyene azironderera kandi azobaho ya mugore n'incabwe cyane niya akora ibintu umugabo we arakora akabikurikirana neza nuko atazobaho neza atazosesagura oya ujya n'umugore w'umutima n'umugore w'umutima kabisa mutama we ibintu byiwe nibize byononekana yo yahandi Rashid n'ukuri kwa Mungu uno musinyene nararaye mu kuzimu yo
nuko cyo kubwira cyo ukura bangene two kwipanga muta ahubwo ndagusabe ahubwo simbira uje kukiri ubu ugeze kubira kubwira yego rege twogenda ukiri je ndagiye mukanya wowe genda nanje ngire mbanze ndabo twasiga nkoze hanyuma ncenza nanje ndagusangayo sibyo none je ndagiye yego wowe uza nawe mukanya mu yego tugende uratwo uza guhamba mwe mutagenda oya twe tuguma haje gende pfume nza guhamba basi ndamurabira ijisho ryaje muta reka ni telefone ntuyigura yitwara wowe genda gutyo ndayikubikira yego ndakubikira n'ukuri Ibanga ridasanzwe Vraiment naje nyene numva sinari bwaronka umwanya yuko twicarana byabaye naravyumvise narashize no kumaziko naraje gusa nivyakunze yuko ndakubona abona abadamu ko baba bibereye mu rugo hariya indani muga vraiment icyatumye shika kugira ngo ndaguhe pole vraiment condoléances uko cyo ni kintu kigoye cyane ku muntu acemera cyangwa ko cyakira bifanye no kuntu umuntu ubumenyereye umuntu murabana ukamumenyera umubuze rero hariyo akantu kakavide usanga kaba gasigaye uba usigaranye mu buzima vraiment condoléances ihangane kandi ukomeze kuyihangana sinzi nyamba jewe navukiye mu mwaka w'imikoshi yaba navukiye mu gihe sinzi cyavumwe sinzi ibyago byose ni wanje papa nari nsigaranye mama ngo yarigiriye na papa nari nsigaranye ngo yarayagiye nyarupfu rw'umugabo sinzi nyamba jewe urumva ibyo ntibigushavuze kandi burya ntibitume ugira ubabara cyane kuko ugomba kumenya yuko Imana ifise inema iguha cyangwa Imana ifise umugambi igukorera cyangwa Imana igukunda uzoguma uraba abantu curira ihangane n'ukuri hangane burya ikintu gikomeye ku muvyeyi ubuze umuvyeyi niyo mpamvu no mu nyigisho z'idini batubwira bati umuvyeyi wawe yagiye vyiza nuko umusabira ukagumusabira ukagumusengera ukaguma utanga n'amashikanwa kubwiwe amasadaka kubwiwe ugatanga n'ibindi vyinshi uno munsi wewe urabuze papa wawe urabuze mama wawe nta bavyeyi ufise mbwa urafise mama wawe muto urafise mama mdogo hariho n'abandi badafise n'umwe ata mama mdogo ata muyomba atande babaye huko wewe nta muvyeyi ufise mbwa urahantu urafise inzu umuvyeyi yaragusigiye ibintu urafise ahantu uba urafise ntacimariye oya we naho uvuga ngo iyi nzu nta nakimwe kumarira irakikumariye kuko iki ni ikintu kimwe mu bintu urumva gusa Sharifa ihangane kandi umenye yuko naho udafise papa wawe nakubwiye na mama wawe waramubuze mugabo urafise mama mdogo ni umuntu ari hafi yawe cyane agufasha akumva aguhanura kandi ikindi naco turese mama mdogo Imana irahari Imana niyo mudahwera Imana niyo mushobora byose Imana niyo se w'imfuvyi niwe atabara abagowe niwe aseruka mu gufasha abantu batandukanye na cyane cyane abari mu bibazo kandi ikindi womenya hari ijambo rikomeye cyane hari ijambo nigeze gusoma ijambo ryavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yavuze ati Imana ikunza abantu idha haballahu qauman Imana ikunza abantu cyangwa Imana ikunza umuntu ibtalahu iramuha ibigeragezo rero uronse ikigeragezo kimwe bibiri bitatu 10 jana burya Imana ibigukunda sikuvuga ko ikwanka bajya anye idaha ibigeragezo idaha ibibazo bajya Imana ntibakunda wewe ibiguha ibigomba irabe ukwihangana kwawe subira bego no muntu subira afise ingana gute kwihangana afise kungana gute rero ugumye urira umukorera musozi nta nakimwe byo gufasha ahubwo
papa wamusabira kumusengera kumusabira ico nico cyumugirira akamaro no muri ibi ihangane Sharifa tazakura ngo papa byukurite ihangane n'ukuri wavutuma nanje ndira ihangane vraiment ihangane kesi najenga kugira ngo usubire kandi mu ngora nusubire kandi ubabare ahubwo najenga kugira ngo ndakuremeshe ndaguhepure oya nta nakimura bafise abantu barahari genda hari nabandi barahari mamdogo uramufise nabandi barahari urafise safe mutoyi wawe urafise musaza we safe urafise mamdogo oya ntaco Imana irahari kandi genizera yuko byose izobirangiza neza Imana izobirangiza neza kandi bizoja mu buryo byose bizoja mu buryo sivyo yego kandi usubire kubira ka Shandere ndafise ndaya oya yangani vraiment gerageza ngabo ngo nguyo ngo narose nzabagabo kumbe ninzabaru ryawe n'igifu rya ntana kimwe rya ntavyiye umuvyeyi narisigaranye anayenga ko nusasize jenye uzoza ndarira ntagira n'umwana wewe ni wishiremo yuko umuvyeyi wawe ari Imana sivyo uranyumva wewe guhera uno munsi wowe uzoca uvuga uti Mana ko watwaye papa wanje ugatwara mama wanje ukampa n'umugabo w'igifu atana kimwe ya Mari wewe niwe ntumbereye wewe niwe ubaye umuvyeyi wanje Mana hama ucuraba rero ibitangaza Imana izogukorera sivyo yego poreka genda kureke nubundi naninje gusa kugira ngo ndagohe pole cyenda bandanije wihangane vraiment wihangane urakoze kabisa wihangane kandi bibereye umukobwa mwiza nka wewe guma ukorora amosozi kuri ayo matama yawe meza sivyo so gumutwenga buryo utwenze ni ucubegwa cyane twenga none kugumurira twenga basi gato sawa none utwengurira kandi oya vraiment gerageza bye ntugume ngaho usarara muzu ahubwo utumugenda ukaruhuka utumugenda ukaryama sawa turasubira rero sawa ndazaguma ndagutelefona numva ukumerewe yego Ibanga ridasanzwe kore mwana sibyo kuvuga mutanga gushimira Imana twarabyumvise tuce tugwa mu mazi kabisa urabona umuntu aguwe ko n'inzu twabaye nk'abaguwe ko n'inzu kumva Mutama Rashidi ashobora gupfa n'ukuri n'isi yari yuwamye kuri twebwe urazi ko aba mugenzi utari dufise nk'ubu twari tuzi ni Bujumbura tuzi yuko tugiriwe amahirwe kuzobana na Rashidi neza tumwegereye none Rashidi aca tuvamwo n'ukuri yigira birababaje kwera cyane urabona je nabuze nshira nayo mbira yego n'ukuri ndabuze umugenzi mpamfe ariko kandi gamwana ntibikubabaze cyane urabona isi niko imeze twese turabahita twese tuzorengana kandi umugenzi wa mbere dufise ni Imana yacu ujya Imana yacu niyo mugenzi dufise nta mugenzi azasumba Imana ndaremye ndazi ko Imana izokuremesha Imana izokugirira neza Imana izogusubiriza hajya Rashida vuba ntugire ingorane Imana byose ni Imana ibihangane kabisa ariko ihangane biragoye kwakira ariko kandi ubibemwo ubyakira uko nawe ntuzohava usanga ugiye kurwara nk'umutama urabona ko yishwe n'ivyumviro agwara umutima nawe ntuzohava kurwara umutima uvyirukane kabisa uvyirukane mu mutima wawe uvyirukane ufate ubuzima busanzwe cyo kimwe n'abandi bose hanyuma Imana izoguha kandi iyo uriko urasenga usaba Imana inkomezi ukabwira Imana ati n'inkomezi zo kwihangana no kwibagirira ibyabaye urazi gene oya ibyo nakubujije ubona rero umugabo yankunze aranyuba ibyo nibyo nakubujije ibyo nibyo tudashaka ko biba hariho ucu twirukana mutanga aha twirukanye ubona ko atwirukanye naje numva shaka kurira nagisije mama naje wansangere nditanguye ibyo
ibyo nibyo nanka kubona none raba nibyo uzanye yari umugenzi cyane turabizi yari inshuti ishika no kuri twebwe uretse we mwari mubakanye ariko rero ntawe uharira Imana ubwo n'ubugombe bw'Imana butegeza gushika cyangwa bikunda ibihangane ejo nawe uzoza wumva naje we nagiye ejo uzoza wumva na mutama yagiye nabitangaje birimo n'inzoya ziragenda ataco zirakora n'abakuze baragenda niwihangane mwana niwihangane n'ukuri muta reka turabe twisoze urabona tugumye impande yiwe aguma tubona aguma arira acabona isura biba byiza yuko dutashe asubire mu nzu yigumye ko nta kundi mama afise haguruka uje mu nzu twe turagiye ariko uruhuka gatoya yegenda uruhuke mwana biragoye Imana yakoze irazi gituma yabikoze ibizi mwana irazi gituma humeze Ibanga Ridasanzwe